Mwaramutse nshuti bakunze imbonesha kure BTV nongera ndabaha ikaze muri ano makuru mu nkundire duhere ku ngingo nkuru ziyagize. Amategeko y'u Burundi araha agaciro umukenyezi naho hakiriho ibihaze, naho ngo abashira hamwe akora urudandazwa rw'amafaranga arakwiye kwiga amategeko kugira ngo yorohereze amatungo y'abene gihugu. Amakuru saya gusa aya nandi ni mukanya kazi. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Amategeko y'u Burundi araha agaciro umukenyezi ngo mugabo haracariho ibihaze kubijanye n'ibitikiri by'abakobwa baheza amashure, vyavuzwe na Donatien Bwirukishaka, umuyobozi mukuru w'ineza y'umukenyezi mu iterambere ridakumira mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda. Raymond Prosper niyo nkuru. Kuri uno wa 14 Mukakaro niyo hatangura uruganda rwo kwemeza integuro y'ibikorwa vy'umugambi w'iterambere ridakumira. Uyo mugambi ukazotuma umukenyezi anonokegwa mu bisata bitandukanye nk'uko bivugwa na Donatien Bwirukishaka, umuyobozi mukuru w'ineza y'umukenyezi n'iterambere ridakumira mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda. Kwitaho ineza y'umukenyezi iterambere ridakumira ni ikintu gifise ihangiro rikomeye kandi gitegerejwe gukorerwa mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Hazoba harimo rero ingene umukenyezi yononokegwa. Naho amategeko y'u Burundi aha gateka umukenyezi, haracariho agahaze mu bijanye n'indero kuko abigeme batangura amashure atari bo bayaheza. Icari intambamye nk'akarorero nko mu bijanye n'indero mu mashure yibanze turabona ko nk'abigeme baba ari benshi babangana n'abakenyezi. Kuva mu 2011 twarashikiriye ubungane hagati y'abanyeshure b'abakobwa n'abanyeshure b'abahungu biga, mugabo turabona ko iyo barimo barasozera amashure bageze nka za kaminuza ico gitigiri gica kigenda kirasa n'ikigabanuka gatonya, ariko uko cagabanuka kera siku no munsi kigabanuka, turabona ko hagenda hariho akarusho. Uyu mugambi w'iterambere ridakumira ukaba uhera mu mwaka wa 2022 gushika mu mwaka wa 2027. Prosper niyo nkuru arakenewe kuri iyo nkuru yadutohoreje. Amashirahamwe akora urudandazwa rw'amafaranga akwiye gutahura amategeko kugira bakingire amatungo y'abene gihugu, vyashikirijwe na Prosper Ngendanganya, umuyobozi w'igisata gitunganya ayo mashirahamwe mu nama yatunganijwe ni banki nkuru y'igihugu yo guhimiriza abarongoye amashirahamwe akora urudandazwa rw'amafaranga. Tumukurikire. Ivyemerewe nk'amabanki canke ayandi makategori do microfinance, aha ndiko ndavuga kwakira amafaranga y'abene gihugu bigatwita amadepo, kuziganya canke gutanga amakredi ku bene gihugu, ivyo oye bitemerewe amagroupement financier communautaire. Nagomba kongera ko yuko hariho nk'abantu usanga amagroupement financier communautaire yakira imishahara y'abene gihugu kandi bitemewe n'amategeko. Hama tugahamagarira amagroupement financier communautaire amwe vuba na vuba utanga plan d'action kugira ngo berekane neza hatarenze ukwezi ukuntu bagiye kwitunganya bashobore kubahiriza amategeko uko vyanditswe, canke berekane neza nimba bafise umugambi wo kugira guhindura kategori, bave muyo barimwo ya groupement financier communautaire baje mu zindi kategori zihari za microfinance, canke nimba bisununuye gusumba bashaka kuja no mu yandi makategori yemewe n'amategeko. Hama turamagariye n'abene gihugu guhurumbira amashirahamwe nkayo oye abafasha neza gutahura icarico novuga gukorana hamwe mashirahamwe, kumenya neza iyo niyo uhawe ideni ukamenya neza yuko uhereye hasi usabye uronkejwe amafaranga atari amafaranga yawe, ari amafaranga y'abene gihugu ubwirizwa kuyishura. Ibyo byose tugahamagarira abene gihugu guhurumbira amashirahamwe nkayo oye, kuko abo oye bahereye ngaho ni naho mu misiri imbere bazotera imbere.
Inama y'igihugu y'ubumwe yo kunwanisha abarundi yatanguye icese kuri no wa 14 mu Kakaro. Mu vy'iyo nama ije gukora harimwo kumviriza no gutanga ivyiyumviro byo gutsimbataza ubumwe no kunwanisha abarundi, bivugwa na Nkurunziza Olivier arongoye uwo mugwi. Tumukurikire. Ubwa mbere kwiyumvira no gutanga ivyiyumviro ku bibazo bikomakomeye biraba ubumwe, amahoro no kunywanisha abarundi, na cane cane ibiri mu migambi yashizwe imbere n'inzego z'igihugu. Ubwa kabiri no gukurikirana uko bukeye uko bwije intambwe iterwa n'abarundi mu bijanye no gutsimbataza ubumwe no kunywanisha abarundi. Ubwa gatatu no gushikiriza mu kiringo categekanijwe n'amategeko icegeranyo c'ukungene ubumwe no kunywanisha abarundi vyifashe mu gihugu cacu. Ubwa kane no gutanga ivyiyumviro vyoteza imbere ibijanye ubumwe no kunywanisha abarundi mu gihugu cacu. Ubwa gatanu no gutegura no gushira mu ngiro ibikorwa vyose bikenewe kugira hagarukigwe urwego rw'ubushingantahe, ubuntu, ubugabo n'ubupfasoni kugira ngo bifashe kubungabunga amahoro n'umwumvikano mu gihugu cacu c'u Burundi. Ubwa gatandatu no gushikiriza ivyiyumviro ku bindi bibazo biraba ubuzima bw'igihugu cacu. Ubwindwi no guhumiriza abarundi kwitwararikana ntaryo imvugo idakomeretsa na cane cane mu banyapolitike. Ubw'umunani aribwo bwa nyuma no guhimiriza urwaruka kugira ngo rwame rugenderana ntaryo ubumwe no kunywanisha abarundi. Abize inyigisho za kaminuza ziri mu ntunganyo shasha mu gisata c'amategeko abagera kuri 3 barahiye icese imbere y'amategeko ko binjiye mu rwego rw'abashingwamanza hano i Bujumbura. Inkuru ya Arlette Mugisha. Abo bafise urupapuro rw'umusindo batanga mu ntunganyo shasha z'inyigisho za kaminuza mu gisata c'amategeko barahiye kugira binjire mu rwego rw'abashingwamanza. Batumenyesheje ko buzuye akanyamuneza kuko bashitse kuri urwo rwego bararugwaniye. Nize mu ndinganizo shasha ya BMD, rero uburenganzira turose uyu munsi twabukurikiranye tubaharanira imyaka irenga 7 gato. Kuri uyu munsi rero tukaba turi ku ntambwe nziza, intambwe ishimishije, aho ubwo burenganzira turiko turaburonka. Shimirimana Jean Paul yahoze arongoye ishirahamwe AVS PDD riyurikiyemwo abo bize ico gisata atera kamo abacize kuja habona, agasaba leta ko boshira urwego rw'abashingwamanza mu turere dutandukanye. Twongera gutera intege duhamagara abafise urupapuro rwa baccalaureat andwa bose bavyifuza kaza bakadepoza ibisabwa kugira ngo nabo nyene babe abashingwamanza. Tuguma dutera kamo ubushikiranganje bw'ubutungane kugira ngo bushireho urwego rw'abashingwamanza ku masentare asubiramo imanza ya Ngozi, Makamba hamwe na Bururi, kugira ngo abene gihugu bo muri izo bo mu turere harimo ayo masentare bashobore kuronka ubwo burenganzira bwo kuronka umushingwamanza abafashe mu by'amategeko batarindiriye gutera intambwe bibatwara amafaranga. Musanzu mozi uko tubayeho bitandira kubatwara amafaranga yo kuja kurondera umushingwamanza Igitega canke i Bujumbura. Abo 3 barahiye bize mu ntunganyo shasha z'inyigisho za kaminuza muri ico gisata bakaba bagize inshuro ya 2. Abarundi biteguriye kuronka inyigisho z'ukuntu bazonwana n'Imana ndetse bagakorana nayo. Ivyo vyavuzwe na Reverend Pasteur Marcelo Jeremy Tunasi igihe yaragishika ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Raphael Nyandwi. Uko niko Pasteur Marcelo Tunasi yakiriwe agishika ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye, aho yaje mu gikorane c'ubutumwa bwiza n'inyigisho categuwe n'ishengero ry'Urutare Église du Rocher. Kuvyerekeye ubutumwa azani abarundi, Pasteur Tunasi yavuze ati: Nzavuga icokorwa kugira umuntu agume yumva kubaha kw'Imana, kubana n'Imana,
gukorana n'Imana kunywana n'Imana niyo yanyishuriye ikibanza indege zururukiramo indege Imana yamanutse d'une piste d'atterrissage pour que l'avion Dieu descende. Nayo Pasteur Alexandre Niyongabo asanzwe ari mu bungere b'ishengero ry'Urutare atubwiye imvunyamukuru bahisemo Pasteur Marcelo Tunasi hamwe nico biteze inyuma y'ico gikorane. Marcelo igikorwa nyamukuru kimuzanye ngaha mu Burundi aje kwigisha kuri teme twateguye twategura inzira y'uhoraho kuko muri Église du Rocher twarabiravye dusanga birakwiye yuko abantu bigishwa gutegura inzira y'uhoraho kuko Yesu Kristo ari hafi kuza. Pastor Marcelo tuvuze ico twamugomye ko ari umwigisha azi kwigisha tukizera yuko ijya teme by'ukuri ashobora kuyisobanura ku buryo abantu bazoba bariko baramukurikirana haba abazoba baje kuri Église cyangwa abazoba bariko bamukurikirana en direct bazoshobora gutahura icari cyo gutegura inzira y'uhoraho kuko mu ntumbero yacu turipfuza yuko abantu bose batahura icari cyo gutegura inzira y'uhoraho. Reverend Pasteur Marcelo Tunasi n'umukozi w'Imana rurangiranwa yamuka mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba yatanguye ibikorwa vy'imvuga butumwa kuva mu mwaka w'1996 akaba yaje mu Burundi mu gikorane catunganijwe n'ishengero ry'Urutare kuva kwigenekerezo rya 15 gushika kwigenekerezo rya 17 mu kwezi kwa Mukakaro aho ijambo ry'urufatiro rivuga nimutegure inzira y'uhoraho. Ariyo nkuru ya nyuma duciye turangiriza kamakuru yacu yo kuri uno munsi. Reka shimire bagenzi banje bayatorokanyije hirya no hino ngo ndayabashikiriza atankomanzi. Shimire bagenzi banje bari mu buhinga bw'ivyuma. Nibagiye gushimira Rafael Nyanzwe yarahagarikiye. Shimire namwe mwese mwariko murayakurikirana. Ndayipuriza kubandanya mugira ibihe vyiza nimbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Murakoze naho ubutaha.